synergie des médias au Burundi. Turi kw'igenekerezo rya 15 mu kakaro mwaka w'ibihumbi 2022 tukaba turi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga c'umupira w'amaguru ku Gasaka ahagiye gusamiranira ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye. Ni ikiganiro c'amakiba kwa mezi 3 aheze, ico naco kikaba kimara amasaha 3 agizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere kigenewe ibibazo by'abamenyesha makuru kikaba kimara igihe cy'isaha n'inusu. Igice kigira kabiri naco nyene kimara isaha imwe n'inusu, kikaba kigizwe n'ibibazo by'abene gihugu baba abari hano ku kibuga canke abaza kwishura babicishije ku matelefone. Iyo migwi yose tukayisaba kuza kubaza ibibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abene gihugu muri rusangi. Abafise ibibazo biberekeye ukwabo hano hari abahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bisata bitandukanye, bakaza kubabereka kugira umwe wese ashikirize ikibazo ciwe gutyo bazomutunganirize. Turaramutse rero mwebwe mwese mugire mukurikirane kino kiganiro, twongere turamutse kandi duha n'ikaze abavugizi b'inzego za leta bari muri kino kibanza hamwe n'abagenzi bacu babamenyesha makuru. Kino kiganiro kiriko gica ikibiriraho ku maradiyo asamiranira hano mu Burundi hamwe no kumbonesha kure y'igihugu no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Kiremeshejwe na jewe Claudine Irambona fatikanije na Lenine Manariyo. Abahagarariye kino kiganiro ni Cyril Sindayizeruka hamwe na Juillet Ndayisenga. Hari kandi n'abahinga badufasha mu buhinga bw'ivyuma haba ku maradiyo, imbonesha kure nabo mwishira hamwe Onatel. Imbere rero yuko tuja mw'idonido rya kino kiganiro, reka dusabe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana ashikirize indamutso ya Sebarundi abariko baradukurikira. Mbanje kuramutsa abarundi bose bariko bakurikira ikiganiro kunsamirizi zisamirana ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, bakore n'abandi bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu nkundire rero ndabashikirize indamutsoza n'icubahiro umukuru w'igihugu aho aramutsa abarundi bose, yongera anasubira kubipfuriza isabukuru ryiza ry'imyaka 60 twaraye turumanije duhabuje intahe yo kwikukira. Nyene icubahiro asaba abarundi kuvomera no gutsimbataza iyo ntahe mu gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twikukire nyakwikukira mu bisata vyose, mu twigaburira tutazeyinze, ahubwo tugasagurira amakungu umusesekara. Sebarundi arashima ingene abarundi bariko barahindura ingendo mu kugwanya ubunebwe, umwe wese mu gisata akoreramwo mu bikorwa vy'iterambere, na cane cane mu gisata c'uburimyi gisanzwe cahariwe uno mwaka. Umukuru w'igihugu cacu asaba indongozi gushira mu ngiro umugambi mushasha wa leta wo gukoresha ikigega ca leta hisunzwe ya ngendo nshasha yo gukurikiza integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ariyo yiswe budget programme, aho gukoresha ikigega ca leta hisunzwe amafaranga yabonetse gusa. Muri kino gihe isarura ry'impeshi ryarangiye, nyine icubahiro asaba abene gihugu kwahuka imyaba naho hose ashobora kuvomerwa kugira ngo dushire mu ngiro ivyo twiyemeje ko ata mwanya wo guta, dutegerezwa gukorera amatongo yacu ibihe vyose, narirya twamaze kubona ko bishoboka. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu arakebura abarimyi kutarira amatama yose mu gusesagura umwimbu, akabasaba kubungabunga mu kubika mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikoreko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo. Mu gihe hariho abarundi bidoga ko ibiciro vy'ibidandazwa biduga cane ku masoko, Sebarundi asaba abarundi kugira impinduka mu rudandazwa. Iryo duga kenshi ritumwa na bamwe bitambika hagati y'abashoye n'abaguzi, abo dukunda kwita abakomisiyoneri. Ugasanga ikidandazwa kuva
ku muguzi wa mbere gushika ku muguzi wa nyuma kiduze inshuro nyinshi. Nyene icubahiro agasaba ko nk'uko hari amakoperative y'abarimyi hoba n'amakoperative y'abadandaza, gutyo bamwe bitambika hagati babura ikibanza maze ibiciro bigabanuke. Ikindi kintu nyene icubahiro akebura ko abarundi ni kujana n'ibihe mu guhindura imvugo n'ikoreshwa ry'amajambo amwamwe. Ijambo imfashanyo turikure mu mvugo yacu. Abanyamahanga bazana uburyo mu gihugu cacu bakorere mu migambi twiteguriye twebwe nyene turavye ivyo dukeneye, twifuza abashigikira migambi y'igihugu dukorana tudahendana. Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, nyene icubahiro asaba abarimira ku micamo canke aho hose hegereye ibirira canke amashamba kwirinda guturira, kuko bishobora gutera amasanganya y'umuriro hakononekara vyinshi. Mukaba muzi ko n'abasokuru bayamaze ngo ahasigaye ikirira niho umuriro wakuja. Mu gihe ikiganiro kibaye kandi abanyeshuri batanguye uburuhuko bukuru bwo muci, Sebarundi asaba ubwa mbere abavyeyi kwitwararika indero y'abana babo mu kubihanikiriza kurera amaboko no kwirinda amarigara, kugira ngo ntihagire izindi ngeso mbi zivamwo. Agasaba ugwaruka gukora kugira ngo rushobore kuronka uburyo bwo kwigurira gahuze canke amakaye vyo kujana ku ishure mu mwaka w'ishure ubwo mbutangura. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu asaba ugwaruka n'abakenyezi kutagisha amahigwe yo kuba hari amabanki yaje kubashigikira mu iterambere. Akabahamagarira ntaryo kuja hamwe mu mashirahamwe canke amakoperative, gutyo bakora imigambi neza, baronswa ingurane zitavuna, biteza imbere, bateza imbere n'igihugu. Kubijanye n'icaduka c'ingwara c'inyonko y'inka, Sebarundi arahumuriza abarundi mu kubamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo haboneke urucanco. Ashima kandi n'ukungene umugambi wo kororera mu mpongore wagize akamaro kanini cane mu gukinga irandagata ry'ico kiza. Agasaba abenegihugu kubandanya bakurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe intwaro mu kubahiriza amategeko n'ingingo zifatwa zijanye no gukingira ibitungwa n'abantu. Umukuru w'igihugu aributsa abarundi n'ababa mu gihugu cacu kwama bibuka kwikingira ikiza ca coronavirus. Muri no misi igihugu cacu cakira abarundi benshi baza mu buruhuko n'ingenzi nyinshi ziva mu mahanga, akaba ari ico gituma hasubiye kwibonekeza abandura ico kiza gishobora kuba kizanwa nabo baba bavuye mu bihugu bimaze imisi bikivugwamo. Dukurikize rero impanuro duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro, twame tugavye na kare ubutambana na mukeba ntakubita urugohe. Mu kurangiza, Sebarundi asaba bene igihugu kwamana ntaryo bateramiye amahoro n'umutekano, maze baje ku kivi c'iterambere ataco binona, biteze imbere, bateze imbere n'igihugu cabibarutse. Murakoze. Murakoze namwe tubashimire kugira rero kino kiganiro kigende neza. Sabe mugenza Angeline dufatanije kuremesha kino kiganiro atubwire inyifata ibereye two kwisunga muri kino kibanza. Urakoze Claudine. Kugira ngo kino kiganiro kigende neza dusabwa gushira amatelefone yacu mu buryo budatera induru, kutagira uruja n'uruza muri kino kibanza. Dusaba kandi abamenyesha amakuru baza kubaza kwidondora bakamenyesha n'ikinyamakuru bakoreramwo, kandi rero batomore neza n'uwo batumbereza ko ikibazo. Abene gihugu baja kubaza nabo tubasaba kubaza ibibazo bifitiye akamaro benshi, kuko mwamaze kuvyumva yuko ibiraba umwe hategekanijwe ababijejwe baja kubakira. Ikigira gatanu dusaba kandi abaja kwishura kugira ngo baza gutumbereza inyishu batarinze kuzigura, kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Urakoze Renine. Reka rero tuje mu idonido rya kino kiganiro twakire umuce wa mbere w'ibibazo by'abamenyesha makuru, ariko konfisiyo mikoro reka nihereko. Ikibazo canje ca mbere ndakibaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu aramaze imyaka 2 arongoye Uburundi.
mbega muravye ivyo yari yiyemeje kurangura mubona vyararangutse, intambamyi yoba yaragize nizihe? Ikibazo kigira kabiri gifatiye ku bijanye n'uruja n'uruza mu mabarabara. Muri kino gihe harabonetse icuma gifasha abapolisi kugenzura umuvuduko wo mwibarabara kubatwara ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu, ko ico cuma ari gishasha kikaba cashikiye gukora. Mbega abatwara ivyo vyuma boba barasiguriwe neza ingene bo kwigenza mu mabarabara? Mbega hoho iryo tegeko rigenga ivyo mu mabarabara rirategekanya abico cuma boha, twovuga boha nka derogation kugira ngo ibikorwa vyabo, dufatiye ku bikorwa bakora, kugira ibikorwa vyabo ntibicerekwe? Aha twovuga nk'abatwara za rusehabaniha, abamenyesha makuru n'iyindi migwi itandukanye. Ikindi kibazo kijanye n'ico naco nyene gifatiye kuruja n'uruza mu mabarabara. Mwaragize rusansuma y'amamoto hamwe n'amakinga adatwara abantu n'ibintu, aca amahera ariko afasha abantu kwiyunguruza. Mbega urwo rusansuma rwavuyemwo iki? Hazokurikira iki? Ikindi kibazo kijanye n'ivyo nyene, uno munsi turavye imyidogo abagendesha amabajaji n'amapikipiki bagiye barashikiriza, nta mugambi wo kubongerereza ikibanza bakoreramwo mwoba muriyumvira? Murakoze. Ico kibazo nakibajije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mugenzanje Renine ngira ngo arafise ibibazo nawe yobibaza. Ego tubazo mfise ni tubiri. Akambere ndagatumbereza mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Hari amasezerano yo gucukura ubutare mashasha, twovuga ko ageze ku ntambwe iyihe? Akabazo kagira kabiri nako mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta, igihe leta yahagarika inzu zidandaza amadovize amahera mva makungu, bavuga ko bagiye gutunganya neza ico gisata ku buryo uwifuza ayo madovize ayaronka kandi bitamuvunye. Ariko rero abadandaza n'abandi bari basanzwe bakoresha cyane ayo madovize bamenyesha ko batayaronka, bigatuma urudandaza rudahagarara neza mu gihugu. Leta yobirikira ko iki kugira ngo abo bayakoresha kenshi boroherwe? Biro de change canke ry'amazu yadandaza amafaranga gihari yakorera ku mategeko, kandi rero ayo mafaranga mva makunga akaboneka, ariko ubu hari abakorera mu gifuri urenganya bagusifura, kandi rero ayo madovize bakayaronka mugabo rero bagaca batanga ku buryo ku giciro kivuna. Nta kuntu ayo mabiro de change yo kwigishwa uko akora canke agahabwa ndetse n'amategeko ashobora gukorera ko bobo baheza bakaronka ayo madovize? Murakoze. Urakoze Renine. Muri kano kanya twakire umugwi wa mbere w'abamenyesha makuru 10. Tubibutse ko umwe wese ari kuriwe kubaza ibibazo bitarenga bibiri. Ndabona Claude, ndabona Joseph, ndabona Rino, ndabona Caritas, ndabona Ornella, Norbert, Mitera, Barenga, Egide hamwe na Diodone. Tunyaruke tubanze kwidondora, muvuge ikimenyesha makuru mukorera, hama mubaze ikibazo mu majambo make cyane. Jean-Claude Nshimirimana. Murakoze. Je nitwa Jean-Claude Nshimirimana, abankorera iradiyo y'igihugu. Naje mfise utubazo tubiri. Ikibazo ca mbere kijanye n'itunganywa rishasha ry'imishahara ku bakozi ba leta bitangurana na kuno kwezi kwindwi. Bamwe mu bakozi ba leta baragize igihe baravyicarira igihe kitari gito, ubuzi bwabo burahabwa amanota, ivyo bise cotation, ndetse burabana classe. Rero vuba cane umucanganji w'abakozi n'akazi harugwete yarungikiye abatashikiwe na cane cane bakorera amashiramwe ya leta kugira ngo nabo bisunge ivyo abandi bakoreyeko. Bakagira rero ati hariho amadidane, mbega bo kubafasha umwanya wo kuvyicarira bagahana ivyiyumviro ngene ubuzi bwabo bukorwa, bizogenda gute kw'abo bandi bahawe ivyo abandi vyaheze kandi badasanzwe bakora kumwe? Ni mu gihe bamwe hari abakora imisi ya gatandatu n'iya Mungu, abandi bagakora n'amajoro n'umurango. Kw'ivyo nyene inama nshikiranganje iheruka
baragize ico bise deblocage y'amakarriere kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2022. Mbega bizokorwa gute? Bazosubira guhabwa amafaranga bari guhabwa ico gihe. Ikibazo mfise kindi kigira kabiri kijanye n'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda. Ntaguciriyemo Claude, ntaguciriye mu kibazo ca mbere mukibajije inde? Nakibajije umuvugizi w'ubushikanganje bw'abakozi n'akazi. Tuga kwijana. Ikibazo kigira kabiri naco kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Reka tukibaze ujejwe umuvugizi w'ubushikanganje bw'imigenderanire mu vyo igihugu c'u Burundi carasaba ko abagize uruhara mu kugerageza gutembagaza inzego za leta mu mwaka wa 2015 bazanwa bagashengezwa mu Burundi. Mbega bigezeho uyu munsi ngo baze bashengezwe hama imigenderanire isubire uko yahora. Murakoze. Wa kabiri. Murakoze. Nanjye nitwa Mbyarihe Joseph, umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Ubumwe. Nanjye mfise utubazo tubiri. Ikibazo ca mbere ndakibaza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji kijanye n'isukari. Umukuru w'igihugu yaravumereye yuko hari amatoni 10 ariko arava hanze yaha ikiganiro abamenyesha makuru hariya kwa Ntare. Mbega ayo matoni yobageze kuko tubona isukari yabaye ikibazo. Kuri ico nyene ihinguriro Sosumo ryari ryavuze yuko byaranavuze yuko rishobora kwagura ihinguriro kugira ngo riziratanga itoni 50 ku mwaka. Mbega uwo mugambi wo kwagura ihinguriro Sosumo wobugeze? Kuri ibyo nyene byankenerwa nta kuntu hotangwa uruhusha kugira ngo umwavu uzurava hanze winjire mu gihugu, ko tubona yuko umwavu nko ku mpeshi heze wagoranye bene igihugu ntibashikirwe. Ikibazo kigira kabiri, biramaze kubonekeza yuko abanyamahanga baguma bagura amatongo y'u Burundi. N'umukuru w'igihugu yaravuze yuko ikintu cyo kubaho haragataka ku Burundi. Mbega hoba hazojaho itegeko ryari? Ikibazo cya mbere nagishikirije umuvugizi ushiranga bwo kubudandaji. Ikintu kandi gishikirije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu. Bikunze araza gufashwa n'umushikiranganje n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Biramaze kubonekeza yuko abanyamahanga baguma bagura amatongo. None hazojaho itegeko ryari ribuza abanyamahanga kugura amatongo? Abantu bariko baridoga yuko amazu mu gisagara cya Bujumbura yazimvye, kandi benshi bavuga yuko ari kubera abanyamahanga cyane cyane abakongomani baguma bagura amazu baduza n'ibintu. Iryo tegeko niryo twashaka kumera rizojaho ryari? Murakoze. Ukurikira. Nitwa Norbert Rucabihari, umumenyesha makuru w'itorokanizo y'amakuru Net Press. Ikibazo kimwe gusa ndacerekeza ku muvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu bihugu byo hanze baheruka kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta, ari nawe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu byo mu buseruko, bamusaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe nabo. Ubwo rwandiko rukaba rwarashikirijwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'abakuru b'ibihugu b'aka karere. Mbega ivyo biganiro azovyitaba? Urakoze. Ukurikira. Nitwa Ninahazwe Karita, nkaba nkora kuri radio televiziyo y'igihugu. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi. Dufatiye ku munsi mukuru w'abayisilamu uheruka kuba kwigenekerezo rya 9 mu Kakaro, byarabonetse ko abaganga bajejwe ibitungwa bashoboye gupima ibitungwa bivuye ku ruhusha ruvuye ku bushikiranganje, hanyuma ivyo basanze bigaragara ko bikomeye birabagwa birafungurwa. None muri iyo ntumbero ko amezi ariko araba menshi abarundi batarya akanyama, ubwo n'ubwo ruhusha ntigotangwa kuborozi bifuza kubaga ibitungwa byabo bakarya akanyama, canke bakabidandaza kugira ngo bikenure mu bitari bikena cyane cyane abavyeyi badandaza ibitungwa byabo mu gihe bashaka
kuriha bya nkenerwa by'ishure, abayangayanga cyangwa abakora urudandazwa rw'ibitungwa. Mbega uruhusha nk'ubwo ntigotangwa hanyuma abaganga babizobereye bagapima ivyo bitungwa bimaze kugaragara ko bitagwaye, hanyuma bikabagwa, abakumbuye akanyama bagashobora kukaronswa. Twumvise ko umwitwarariko wanye n'icyubahiro ari uko iyo ngwara yotora umuti, na cyane cyane ko batwemereye ko urucanco rwimirije, ariko ubushikiranganje bwaramenyesheje yuko ubwo rucanco ruzoboneka mu kwezi k'umunani, ko amezi ariko bamaremare uruhusha nk'ubwo ntigotangwa, hanyuma mu gihe byapimwe bikagaragara ko bikomeye abantu bagaronka ubwo ruhusha rwo gufungura akanyama. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu, ariko ubushikiranganje bujejwe ibijanye no kwiyunguruza nabwo nyene burashobora kugira ico buvuze. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarashikirije haraciye ikiringo kirenga amezi 2 ko hagira haboneka amabisi manini yo gusahiriza abiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, na cyane ko ivyo kwiyunguruza ubu bigoye cyane kuva aho hafatiwe ingingo yo kugabanya aho amamoto n'amakinga n'amatukutuka akorera. None uyo mugambi woba wagize intambamyi nki, twogira ivyizigiro ko uwo mugambi ugiye kuja mu ngiro canke naho byoba byagenze gute? Kubera ko mu kwiyunguruza ubu abatari bake basanzwe babizi, abantu benshi bakoresha amahera menshi cyane, mbere ashobora no gusumba agashahara yiteze ku kwezi. Murakoze cyane. Murakoze. Ukurikira. Murakoze. Nitwa Alain Majesté Barenga, muri kinyamakuru akeza.net. Se akutubazo tubiri, akambere ndakabaza umuvugizi w'amasoko ntanganguvu n'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Sagaseshwa rumuri mu bisagara haguma hacikagurika amayaga nkuba, kandi hariko harubakwa amabaraje atandukanye, kandi bakatubwira ko byose bimeze neza. Mukatubwira ko batubwira ko musiguro zitangwa muri Juillet zovuga ko ari ivyuma ko baracomeka, bizohera ryari abantu ivyo bintu byo gucikagurika umuyaga nkuba kandi dufite amabaraje menshi, bizohera ryari? Hama aho nyene muri Juillet tugize imisi tubona Juillet zishika amakarti atandukanye ifata ivyuma, amakonteri, insinga bingana n'amatoni byanditse ko Juillet. Ivyo vyuma n'indaba yabikuye mu bubiko bwa Juillet kugira byisangwe mu makartier. Mbega ko byafashwe ntitwamenye ibyagenze, ni bande babikuyeyo, barahanye, byo byagenze gute, bigenda gute? Ivyuma biri ko Juillet byakumwe na Juillet bisanzwe mu makartier, amatoni n'amatoni. Aho nyene mbaze umuvugizi wa n'icyubahiro umukuru w'igihugu, hagize iminsi hariko arubakwa ikirimba c'Igitega, benshi mu bakozi ba leta n'abandi bafisa yandi mabanga harabidoga avuga ko batozwa uburyo ku nguvu mu guterera. Niko byo bimeze umukuru, bimeze gute? Ni gutanga guterera ico kirimba c'umukuru w'igihugu, byoba biba kugushaka canke ababikora baba batumwe nande? Aho nyene mbega ishiramwe fomi risanzwe rihingura risanzwe ritanga ifumbire riracashoboye ko abene gihugu benshi bavuga ko barindira ifumbire bakabura? Aho nimubona ko hageze ko hoze indi shiramwe ryo rifasha rigasahiriza mu gutanga ifumbire? Murakoze. Nitwa Ejide Ndayisenga, nkora kuri Radio Bonesha FM. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Mu minsi heze twarabonye umukuru w'igihugu yishikiye ku rugomero rwa Mpanda, aranahavugira yuko imiliyaridi zigera ku 54 z'amafaranga y'u Burundi yasesaguwe kuko bitabonetse ico yakoreshejwe. Mbega amatohoza ageze hehe? Nimba yaraheze mwasanze ari bande babigizemwo uruhara? Kukifatanye nico nyene umukuru w'igihugu yaragiye mu Rumonge mu minsi heze n'ikiremba, aravuga ko naho nyene yasanze harabaye isesagurwa ry'amatungo ya leta, hari n'ivyononekaye. Aranavuga n'abashaka kuba barabigizemwo uruhara nka mustanteri wa Kiremba, cyo kimwe n'abandi bategetse bo mu Rumonge harimo na buramatari. Mbiga amatohoza ageze hehe aho hoho? Ikibazo ca kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Igipolisi kirakunze kwerekana abantu kivuga ko ari inkozi z'ikibi. Mbega mwisunga amategeko yahe mu kuberekana mu gihe amategeko y'u Burundi ategekanya yuko umuntu wese ataracibwa urubanza afatwa nk'umwere? Mbega ko hari n'abarekugwa bagasubira kwezwa,
hari akantu mutegekanya iyo mwamaze kwerekana yuko ari inkozi z'ikibi kugira ngo mwasubize ku buntu murakoze Mitera murakoze nitwa Mitihanda yegamiye nkorera iradiyo ijwi ry'umukenyezi yo mu Giheta utubazo twanje ni tubiri akambere karaba umuvugizi mu vyajejwe harimwo inyubako umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako yari yijeje abafise amatongo muri Kizingwe biharako mu kwezi kwa 12 umwaka uheze bose bazoba bamaze gutunganirizwa bakaronka amaparcelle yabo ariko kugeza uno munsi nta numwe araronka ico kibazo cerekeye mbere n'abandi bafise ibibanza mu masite atandukanye abanyabugete Gatumba ya mbere Karurama Nkenga Busoro Gatumbe kambere na Vyegwa none bibaza bati habuze iki kugira ngo ivyo bakeneye bije mu ngiro Mwavuze ko mwakiwajije nde navuze ko ari umuvugizi w'ubushikanganje byo bujejwe harimwo inyubako ikibazo ca kabiri ndagitumeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no kugwanya abanyoye izitunga rya leta mu cegeranyo c'umwaka uheze ryarekanye yuko hari amafaranga ngana imiriyaridi 400 zoba zaranyurujwe none ko mu ntumbero umukuru w'igihugu yihaye harimwo kugarukana amatungo ya leta yoba yaranyurujwe mu biro vyiwe mwaregereye iryo shirahamwe kugira mutohoze ibijanye n'iyo dosiye hamwe mwaba mwabikoze mugasanga ivyo avuga n'ivyo umugambi wo kugarukana ayo mafaranga mu gihe ca leta uwo bugeze hehe murakoze nitwa Rino Bigirimana nkaba nkorera radio na televiziyo by'igihugu je mfise ikibazo kimwe conyene ikibazo nerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ico kibazo nikijanye na konte imwe yashizweho mu banki nkuru ya Republika mu ntumbero yuko amashira hamwe yose ubuzi bwose bwa leta bwinjiza amafaranga ushira amahera kuri iyo konte ivyo rero ni ibintu vyiza kuko biratuma muri rya tegeko ry'amafaranga leta ikoresha bashiramwo ayo mafaranga ariko amakenga je mfise ni nk'amashira hamwe musanga afise ibikorwa bishobora kwihuta nange nk'akarorero nk'ubunye barashobora kuvuga ati ejo uzozinduke mu cankuzo ari ikintu cabaye evenement yabaye hanyuma hakabura agahamba ko kwitwaza hashobora kuba na imprimante cyangwa ikindi kintu cihuta gishobora kononekara nashaka kubaza rero kuko iyo nzira irashobora kuba ndende yo muri administration ikaba ndende bikagorana ukuntu ubwo buryo bushaka kuboneka nayo mwe tuvuga vya performance mu kazi namba nishinze ko nzokora ibintu 200 nkasanga nkoze ibintu 15 bagaca bankotera kuri ivyo nyene nkasanga simfashwe neza nko natezwa gufatwa neza kandi ivyo bintu bitavuye kuri jewe bivuye mu co no kwita muri Faransa l'ordre administrative rero je nashaka umuco ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta murakoze urakoze Onera ego murakoze kumpa ijambo je ni Onera Muco nkorera radio Isanganiro ikibazo ca mbere ndagitumbereza ku muvugizi wa leta hari abanyagihugu baba hafi hari kirimba c'umukuru w'igihugu nk'abo ku mutumba wa Karama ya kabiri bamaze imisi bidoga yuko bamaze igihe babujijwe ibikorwa byo kubaka mbega igihe ico kirimba catangura kubakwa ico kibanza cari kirimwo mbega uburinganire bwo kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu co bakingana gute abanyagihugu bidoga bo mu babwira iki kibazo ca kabiri ni c'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako za leta mu bibanza bimwe bimwe abanyagihugu barubaka ariko mu nyuma bakabuzwa mu nyuma bakababwira ko bategerezwa kubomora amazu yabo mbega abo banyagihugu bakaba bijejwe bari hehe kwereki barinda gukoresha uburyo bwabo kugira mu nyuma bace bababwira yuko bategerezwa kubomora murakoze ikibazo ca nyuma jewe nitwa Dieudonne Gwabariro nkorera radio Ndiragakura mfise ibibazo bibiri icambere no mu ijambo ntangamarara babivuze yuko ikiza ca coronavirus kibandanya kirandagata
bakaba batanze n'impanuro. Nagomba kubaza mbega mu bushanganji bw'amagara y'abantu baba bafise ibiharuro bigezweho ubu, hariho ingingo zoba zitekanijwe kugira zifashe nk'abanyeshuri bari mu buruhuko kugira ngo naho muraba ngaha turi ngaha anye murabona ko atama maske twambaye. No mu gisagara ca Bujumbura usanga yamba station de lavage n'ibiki atabiriho. Nagomba gusaba rero ko hoba hariho ingingo zafashwe kugira ngo abantu bisubireko. Ikibazo ca kabiri ngira mwamvise ko ndashikirabishije mu magara y'abantu ico ca mbere. Bishobotse no muri wa mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya kiza ca coronavirus 19. Ikibazo ca kabiri umukuru w'igihugu cacu Ciza Vice Ndayishimiye yaravuze yuko abagiye kuja mu zabukuru bazohora bahembwa umushahara wabo ukwiye. Mbega amategeko atekanya uko bizogenda ageze hehe? Ico kibazo ndacerekeje umuvugizi w'umukuru w'igihugu, bishobotse bafashanye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Mbega bizotangura muri uyu mwaka wa 2022 ushira 2023, hariho ingingo mbekeza ziriho. Murakoze kumuntiza akanya. Urakoze. Muri kano kanya duhaba akanya abavugizi b'inzego zitandukanye babajijwe ibibazo batangure kwishura. Ikibazo ca mbere cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu, twamajije tuti mbega ku mukuru w'igihugu amaze ikiringo c'imyaka 2 ariko arakora, mubona ivyo yari yashize imbere kurangura byararangutse, intambamye yagize n'izihe? Murakoze cyane. Nyine cyo bara umukuru w'igihugu nivyo koko arangije imyaka 2 aramutswa igihugu cy'u Burundi. Tugiye kuraba ivyo yari yaremeje gukora, biraboneka neza yuko ivyinshi vyaranguwe neza. Nashanda bibutse yuko igihe yatangura amabanga hariho ibintu bigira kuri 6 yari yemeje kurangura mu bisata bikurikira: uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu ushize ko na coronavirus, ugwaruka, abakukuruke, kwitaho abakukuruke, gusubiza hamwe no gutahukana impunzi, hamwe n'ikijanye n'ubutungane. Ngiye kuri kimwe muri bukaneza yuko uburimyi n'ubworozi uyu mwaka hoho witiriwe uburimyi n'ubworozi, murazi neza yuko haje imigambi mishasha aho tugenda no kucivugo kivuga kiti umuntu wose uronke imfungurwa, umufuko wose uronke amafaranga. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho abene Burundi babirimye kandi n'ibiciro bikaduga kuko abadandaza bahora bikika mu kiza bakabaha amafaranga y'intica ntikize kandi abarundi bakabashima. Muri ico gisata ariko nitwo kwibagira yuko naho amatongo yagwijijwe abarimyi bagasohora isuka, cyane cyane muri iki gihe c'impeshi heze habonetse ikibazo c'ifumbire, umwimbo burya ukabutagenze neza nkuko twavyifuza. Ariko uko biri kose ingingo zose zikenewe kugira ngo ico kibazo ntikize cyongere kubaho zizofatwa kugira ngo uburimyi n'ubworozi bane gutsimbatana. Mu kijanye n'amagara y'abantu nkuko muvyibuka cyane cyane ikiza cha coronavirus caraje kiratera isi yose, mugabo nkuko mwavyumvise mu ijambo ry'intangamarara nyine icubahiro arashima cyane ko abarundi bavyitwayemo neza, mbere tugashobora kukirinda kurusha n'ibihugu vyitwa ko vyateye imbere kuturusha. Tukaba rero twarabonye yuko mu kwirinda ikiza cha coronavirus n'izindi ngwara zimwe na zimwe zaciye zigabanuka. Ngira muribuka yuko haje twese twahawe impano zo kuza turakaraba, mukabona yuko nk'ikiza cakorera canke amacinya kitakivugwa cyane mu Burundi. Tukaboneraho n'akaje kugira ngo twibutse abarundi babandanye iyo ngendo yo gukaraba n'ingingo zose impanuro duhabwa n'abajije amagara y'abantu n'intwara. Mu bijanye n'amagara y'abantu kandi muribuka ko hariho umugambi wo kubaka ibitaro mu makomine, hakaba hari ibitaro bigera ku 36 bimaze kuzura. Hari ivyo nyene cyo umukuru w'igihugu amaze kwinjira
n'ibindi bikiriko birubakwa. Ivyo rero birekana yuko muri ico gisata c'amagara y'abantu vyagenze neza. Kubijanye n'ugwaruka n'icubahiro nk'uko yavyivugiye yuko yitwa umujama w'abajene, yarakoze ikintu gikomeye cyane muri ivyo bintu kugira ngo ateze imbere ugwaruka. Harabaye urusansuma rwo kugira ngo bamenye ugwaruka rwarangije amashuri ariko rutararonka akazi. Hariko harubakwa ikigo Irusi mu ntara ya Karusi kandi gishobora kwinjirwa muri ukwezi k'umunani, aho abanyeshuri bagera barenga igihumbi gato bazoba biga bariko barahabwa inyigisho. N'abarangije amashuri mugabo bazohabwa inyigisho kugira ngo baje mu bisata bitandukanye batahura neza ivyo bagiye gukora. Ivyo bigo rero kandi hazubakwa n'ibindi bigira kuri 4 kugira ngo mu turere twose uko ari 5 tugize igihugu cy'u Burundi haze haboneke ivyo bigo. Muribuka kandi yuko hariho n'ikigo paeje naco nyene gifasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi iri mu makoperative cyangwa amashira hamwe. Ico naco kikaba gisahiriza aho hariho n'ikindi gisata citwa figa gituma ubwo gwaruka nyene ruko rurasaba ingurane badafise ingwati bashobora guca bifashisha. Ivyo rero bikaba ari ibintu nyinshi bari mukuru w'igihugu bigaragara neza ko ikintu kijanye n'ugwaruka yacifashijemo mukamuzi kandi ko ni banki y'ugwaruka iriko irakora. Iyo tuvuze banki y'ugwaruka tuca tuyifatanya kandi ni banki y'abakenyezi, kuko burya ugwaruka niko gwinshi rufise rugera ku bice bigera 60% by'abarundi kandi abakenyezi no benshi. Muca mwumva rero yuko ibanki y'ugwaruka ni y'abakenyezi bisa nibigenda bijanye. Kukijanye n'ico bakukuruke numvise ko ari n'uwakibajije mu kanya. Mu vy'ukuri amategeko nk'uko nyine cobara mukuru w'igihugu yari yabivuze yuko yipfuza ko abakukurutse boza baronka umushahara, boza baronka amafaranga angana canke hakwa kungana nayo barabaronka bakiri mu kazi. Ico kintu rero kikaba caraciye mu nama shikiranganje, tukaba turindiriye yuko amategeko agitunganya neza asohoka maze abakukuruke babone gutunganirizwa. Cyo no kwibutsa kandi nuko nk'abari barakukurutse kera bahora baronka amafaranga y'intica nikiza, barafise ukuntu babiharuye kugira ngo nabo nyene baze baronke amafaranga yisununuye. Ivyo gutahukana impunzi murabizi, impunzi zaritabiriye akamo kanyine cyo mukuru w'igihugu. Abenshi baratashe, turibaza yuko tana benshi basigaye bari mu mahanga. Igihugu kiratunganije ku buryo n'abahora mu mahanga turiko turabivuga mu gihe ari mu karuhuko. Murazi neza yuko abarundi benshi bariko baraza gufatira akaruhuko mu Burundi, ubu bahitamwo kwitwa abarundi ba mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi. Ico ari ikintu gikomeye. Ivyo gusubiza hamwe rero ni ibintu bijanye kugira ngo ibita ngo ni bigo vy'impunzi bibe hagati mu gihugu yuko vyohanagurika, ahubwo abantu bakabana mu kibano bose. Ikijanye n'ubuto mutaratubwira intambamyi umukuru w'igihugu yagize ngomba ndabiheze ibi hamaze ndababwira intambamyi, ariko nko mu kijanye n'uburimyi n'ubworozi nababwiye intambamyi ijanye n'ifumbire. Hanyuma ikigira icanyuma ni kijanye n'ubutungane. Ic'ubutungane mwarabibonye, nico kintu ashira imbere kubera ko murazi ko abene gihugu bararenganywa, ugasanga abajejwe kubatunganiriza mu bucamanza ntibariko barabikora, akaba ariko arafata ingingo zizotuma cane abarundi bumva ko batunganirijwe, maze aho kugira ngo birirwe barasaba ijambo kwa baramatari canke kwa mustantera, ahubwo baje ku kivi. Murazi yuko hagiyeho ubunyamabanga ntayegayezwa bw'inama nkuru y'ubucamanza kandi ari irongone nyicobora mukuru w'igihugu. Haracabonekamwo utubazo, ariko turizera yuko nibagira umwiherero mu misi iri imbere hariho ibibazo bimwe na bimwe bizoterera umuti. Hariho kandi n'ikindi giteganijwe ikijanye n'inama yo kumugina, nayo nyene barindiriye yuko babitunganya kugira ngo
bigende neza. Muri ibi navuze bigira kuri bitandatu twokongera ko intwaro ibereye, hari n'abandi bakibajije mu kanya bavuga bati mbega bimeze gute ku bintu kubaga ibiturire n'ibindi mwagiye murabikurikirana, murazi yuko iki kintu naco nyine cyubahiro umukuru w'igihugu hagurukiye kandi biriko biragenda neza. Muze rero muti mbega intambamyi zimeze gute? Intambamyi twovuga muri ibi vyose ubwa mbere nuko rimwe na rimwe uburyo bwo kugira ngo iyo migambi iranguke bushobora kudakwira, ariko tugiye kuraba murabona yuko nko bibijanye n'imishahara n'abakukuruke haraboneka ko hariho ugushaka kuriho. Hanyuma ikindi nuko usanga iki twategereza kukivuga, abakozi b'igihugu, abakozi ba leta bataratahura neza imigambi ya nyinshi mukuru w'igihugu uko ashaka ko ibintu bikogwa, ubona bobo bagikwega amaguru mugabo umuti w'ico kintu ngira bizova muri uwo mugambi mushasha wa budget programme, aho abantu bazoba bahabwa amafaranga bafise n'umugambi bagomba barangura. Cyane ko manongereze ko nuko naho yari yihaye gukora ibintu bitandatu, hari ibindi nka bibiri vyo vyariyongeye ko vyari bisanzwe bitari biteganijwe nko bijanye n'igisata c'imigenderanire. Mwese mwarakurikiranye mwarabonye ibintu vyabaye muri imyaka ibiri, aho nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yafashe ingendo zitandukanye akavuga n'amajambo mu manama atandukanye, haba mwishirahamwe y'ibihugu vya Afrika canke mwishirahamwe ONU canke no mu manama atandukanye, aho abandi izindongozi zo kwisi zamukomeye amashi kuvyareka arakora. Ikindi novuga nuko mwabonye yuko ibihano twari twarafatiwe n'ibihugu vya Buraya canke vya Amerika vyahavuye kubera ko batawe neza yuko uburongozi buhari bwa nyinshobora mukuru w'igihugu umeze neza. Ikindi novuga ni kijanye n'imishahara, ndazi ko harabakibajije ngira barazongera kwigarukako. Ikico c'imishahara ni ikintu maze kubona abantu benshi bariko barashima, kuko biraboneka ko hariho ubusumbasumbane. Tukaba twibaza rero yuko bigiye kuzofata umurongo. Ikindi novuga cyane mu ntambamyi navuze ibijanye n'amafaranga, ariko hari imigambi izotuma ibintu bihindagurika. Mwarabonye yuko nk'amasezerano yo gucukura ubutare yahagarizwe kubera ko abari bemeye kubikora bivye igihugu. Amategeko mashasha ajanye no gucukura ubutare azobitumbereza neza, ariko nko mu bintu bijanye n'akazi murazi yuko hariho abarundi batari bake baje amashuri badafise akazi. Murabona yuko nk'imigambi iriko irategurwa ijanye tuvuge nko kubaka ibarabara ry'indara rizova muri Tanzania rigaca mu Burundi kabandanya no muri Kongo, kiga n'igikorwa kizoha akazi abantu benshi cyane. Tukaba twibaza rero yuko mu minsi iri imbere igihugu kizotunga kigatunganirwa, kandi nico nyine nicubahiro umukuru w'igihugu yipfuza. Murakoze. Ego muravuze intambamyi z'uburyo, ariko uno munsi umukukuruka ariko rumviriza kino kiganiro yosigarana icizere kihe, bazorindira umwanya ungana gute? Ngira ngo uwo umuntu abikurikirana cyane ku munsi turi kumwe umunyamabanga mukuru wa leta yogira icanterereye. Nibyo murakoze, asa n'uwabyishuye kosa no guterera. Murazi yuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu igihe yashikira ubutegetsi yari yamenyesheje ko yipfuza yuko umurundi agiye mu zabukuru niburi yoronka umushahara ungana n'uwo yaronse umushahara we wa nyuma. Iyo ntumbero ija yarafashwe kandi ni ntabanduka. Gusa ikiro kirakorwa ubu, bariko baraheraheza amategeko mperekeza y'iryo tegeko kugira ngo rije mu ngiro, kuko kuvuga ikintu ni kimwe, hama itegeko ribishira mu ngiro ni kindi. Twovuga yuko iryo tegeko ntiryanyarutse nk'uko abantu bavyibaza kubera hajamwo ibintu byinshi vyigwa, ariko iyo ntumbero yaratanzwe. Nibaza yuko mu minsi idatevye iryo tegeko rishira mu ngiro iyo ntumbero yafashwe rizoba ryabonetse kandi rinonosoye rimeze neza, nariryo uburyo bwategekanijwe. Hariho n'izindi ngingo mperekeza zizojana naryo kugira ngo iryo tegeko ribandanye.
bica bisaba yuko abakoresha bahindura ingene bategekaniriza kazoza abakozi babo. Ivyo n'ibindi bituma bitaca binyaruka nkuko byari byashikirijwe. Hama ikindi naco ni nuko na leta icigira utundi twigoro kugira ngo ayo mahera azokwama aboneka. Abariko rero baratwumviriza si bo bonyene, natwe turi ngaha iryo tegeko riraturabega niyo dutera tuja barenga turenguka. Nibaza yuko batogira impungenge kuko iryo tegeko namwe bwe mwicaye ngaha ndazi ko murikeneye. Nibaza ko misiza rizoba ryatorewe inyishu. Murakoze. Ego ngaruke gato ku muvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze intambamyi ijanye n'umwavu wa fomi. Uno munsi umwaka witiriwe uburimyi, ariko hariho abarimyi batanze amahera yabo kuva mirima ya gatasi mu mpesha ariko batarose ifumbire yabo. Mbega bobo bazoshumbushwa gute? Ikindi kibazo kijanye n'ico, uretse yuko uwo mwavu wa fomi utakwiye, hari n'abavuze yuko akanovera kawo ku biterwa bimwe basanze kadashemeye nko ku muceri, ibikaju n'ibindi. Hoho hariko hakorwa iki? kugira ngo ace twishurira hamwe bavuze yuko ari urwaruka ruzoronswa inyigisho rwahejeje amashure hariya irusi. Mbega izo nyigisho zozo nizahera bazoca baheza bakore gute? Hari ibindi basabwa kugira ngo batange nka minerval canke ibindi kugira ngo bashobore gukurikirana izo nyigisho? Murakoze. Murakoze cyane. Ikibazo kijanye n'ifumbire ya fomi si ikibazo coroshe kuko mwarabonye yuko abene igihugu bararimye bararindira ifumbire kandi barece n'amafaranga ntibayibona. Icabitumye ngira murakizi, aho nyene cyo bari mu mukuru w'igihugu asebeye abarundi gusohora isuka ahantu hose habwirizwa kurimwa ngo harimwe. Isi ndimwa abene igihugu barashoboye kuyigwiza inshuro 2 canke 3. No kuvuga ko ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira. Abo rero bari ikimuga batashoboye kuronka ifumbire uko biri kose bategeza gutunganirizwa kuko n'uburenganzira bwabo. Ahubwo nibaza yuko no gushumbushwa bashobora gushumbushwa kuko murumva ko havuye igihombo. Ababijejwe rero mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ndibaza ko ico kibazo bariko baragikurikirana cyane. Ibijanye n'akanovera sinoshoka ndabivuga ngira ico ndabivuze ko abahinga nibo bonyene bashobora kubiraba. Narumvise ko hari amategeko agiye kujaho yo gusubiramwo ikigo BBN gisanzwe gikurikirana ubuziranenge bw'ibikorerwa ngaha mu Burundi. Tukaba twibaza yuko nibaronka ibikoresho ibikoresho bokoresha kugira ngo bapime neza umwavu wa fomi bazohava bakabikora neza. Ikijanye rero n'ugwaruka ujya n'umugambi w'igihugu kandi urabona ko nyine cyo bari umukuru w'igihugu ashaka yuko ugwaruka ruronka akazi rugakora rugatunganirwa. Ego kiya kigo cyobaswe n'amafaranga cyose ku mafaranga atari makenye kandi n'inyigisho zizotangwa ku buntu. Abazoheza rero bijya ni mu bintu vy'urukurikirane. No kuvuga iyo wize kera abantu bahora biga bagaca baronka akazi ka leta buro ntibigishoboka. No kuvuga ko abajanye n'inyigisho bazozitanga mugabo abariko barategura ibijanye n'imigambi nabo bace bategura imigambi yaba ari kwikorera yaba ari ubuzi baronka muri aya mashira hamwe menshi ariko arajaho. Ivyo vyose murumva yuko no kugira ngo abantu nibaje ku kivi bakore kuko ibintu batahura batariko batanga ibintu bitagira kanovera. Murakoze. Muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu atwishure ku bibazo bijanye n'uruja n'uruza mu mabarabara. Urakoze kumpa ijambo. Nitwa Petero Nkurikiye, Lieutenant Colonel de Police, nkaba mvugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nabajijwe ibibazo vyerekeye ubushikiranganje bibiri. Icambere n'ikibazo kijanye n'umutekano wo mwibarabara, aho haherutse gutangura gukoreshwa ivyuma bifasha kubona amakosa akorerwa mwibarabara. Bikaba biriko biramara hafi indwi zibiri biri ku kivi.
muti mbega abene gihugu barasiguriwe neza ivy'ivyo vyuma. Abene gihugu barasiguriwe neza ivy'ivyo vyuma, abagendesha ivyo vyuma ari nabo barabwa cane navyo barabisiguriwe neza ivyavyo. Musanzwe muzi yuko bino vyuma vyaje hanini kubahiriza itegeko rigenga uruja n'uruza rwo mw'ibarabara, iryo naryo rikaba ryagiyeho mu mwaka wa 2012, kandi abantu bose baronswa impusha zo kugendesha ivyo vyuma barigishwa bagasigurirwa ibijanye n'iryo tegeko. Mbere n'imbere yuko bitangura gukora ibi vyuma, ubushikiranganje bwarasubiye burigisha abene gihugu n'abagendesha ibi vyuma, buranabicisha mbere mu bimenyesha makuru vy'iwanyu n'amasanamu bwerekana ibijanye na bino vyuma. Inyigisho rero zikwiye zaratanzwe. Muti mbega bino vyuma biraba ivyo vy'umuvuduko cane cane, biraba imodoka zose, ingendeshwa zose, ntazo bocishirizamo. Mwatanze n'akarorero nk'izitwara abagwayi zija gutabara, mbere n'izoba zitwaye abamenyesha makuru nka mwebwe. Iyo ingendeshwa ziko zirunguruza mw'ibarabara zose zigendera ku mategeko amwe, ariko rero hariho ingendeshwa zimwe bivanye n'ivyo ziba zigiye gukora ayo mategeko atubahirizwa. Aho twovuga nk'izi ziba zitwaye abagwaye ziyaza habaniha, twovuga kandi nk'izi modoka z'ubwoko bw'inyamiramabi canke izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara. Izo ziraheza zirashobora kurenga kurajya amategeko zikanyaruka, kuko ziba zigiye gukiza ibintu. Ntiyoza guhagara ngo arindire umuntu ariko aravirirana canke umuntu ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Izo rero zirafise n'ukungene zikoze, zirafise n'ibimenyetso vyerekana ko ari izo, ku buryo baca bazireka abajejwe gukurikirana amategeko yo mw'ibarabara. Usanga zifise nyinshi amatara manini yo hejuru, zikagenda zirayatsa, kuko ziriko ziragenda ntizigenda zirayatsa buri mwanya. Iyo ziriko ziranyaruka zifise ico zigiye gukiza, niho ziheza gaca zaca ajya amatara yo hejuru, canke zikavuza ubwoko bw'ihoni. Hari ubwoko bw'ihoni zishobora kuvuza buba bwerekana ko ziriko ziranyaruka zigiye gutabara. Muri ico gihe baca bazireka zikarengana, ariko ziriya mwavuze ziwanyu mwebwe abamenyesha makuru ntizirimwo muri izo. Muti mbega ariko ndababajije gatoya kubamenyesha makuru. Kubamenyesha makuru uko zikoze ziriya modoka nk'ivyo navuze, ivyo bimenyetso vyerekana ko ziba ziriko ziranyaruka gutabara, hari ico zigiye gukiza, nta biba biriko ku modoka z'abamenyesha makuru. Nico gituma ntitwoshobora kuzimenya. Abajejwe kubahiriza amategeko ntaco boshobora gufatira ko ngo bayimenye, bamenye ko hari ikigiye gukiza kiriko kirihutirwa cane. Nimubona ko bishobora gucereza ibikorwa, nk'ubu dufate ari imodoka itegerezwa gukurikira umukuru w'igihugu, imodoka ikurikira umuntu nk'uriya ijana n'izindi ziba zimureruye, muri ico gihe itera ibandanya. Naho bashobora gusaba uruhusha kugira ngo nk'ubwo ruhusha urumva barubahaye, mukaba mudafise ivyo bintu vyereka abari kw'ibarabara, vyereka abantu bose ko bategereza kuza barababisa. Urumva vyosaba ko muca murondera n'imodoka zifise ivyo bimenyetso kugira abantu bazimenye, n'abandi bagendera mw'ibarabara babone ko arizo ziheze zibabizi. Mu gihe rero bitameze gutyo, urumva yuko n'amategeko atoheza ngo abibarekurire. Tuga kwijambo kubijanye n'amapikipiki n'amakinga yabujijwe ikibanza gitoyi cyo mu gisagara ca Bujumbura kugishikamwo. Hanyuma hakaba ari abasavye yuko kubera izo ngendeshwa zabo zidakoreshwa mu vy'urudandazwa, mu bintu kurondera amafaranga, ko benshi bazikoresha mu kwinonora imitsi, baba bafise nk'ingwara bagwaye canke mu tundi dukogwa, canke arizo maguru yabo bakoresha mu kugendagenda. Haragiyeho umugwi wiga ikibazo cabo, hanyuma icegeranyo ca mbere werekanye vyabonetse ko harimo ibintu vyinshi vyo kwanza kwitonderwa, kuko twasanze ari nyinshi cane, mbere zinasumba n'izari zitwa ko zikora ivyo bintu zari mw'ibarabara imbere ko irya ngingo ifatwa. Zarenga ibihumbi hafi 17 ico gihe.
muca mwumva namwebwe muziravye izikoreshwa ivyo navuze muca mubona yuko atari izo zose. Nico gituma haciye hashirwaho ubundi mugwi kugira ngo urabe neza koko abo basaba ivyo kw'ingendeshwa zabo ziba koko bazikore ariyo maguru yabo cangwa ari zo bakoresha mu kwinonora imitsi. Uwo mugwi wa kabiri rero nawo waragiyeho ariko nabo nyene wasubiye gusanga ibiharuro ari vyinshi cane. Aha rero mbere tukaba twaraciye tuboneraho n'ubusuma bukomeye bwabaye kuko abantu benshi bari baguze imodoka bazitirira ko ari zo gukora utwo tuntu tubayabaye, zimwe bavuga ko ari zo gutemberamwo canke gukora utuntu twiwabo mu gifaransa bita affaire promenade, mugabo bazigura zitwa gutyo baca bazihinduramwo izo gutwara abantu n'ibintu. Kandi muzi yuko amafaranga baza bagaca bariha mu kigega ca leta amakori n'amatagisi acaba iyo bavuze ko atari zo gutwara abantu n'ibintu barihishije acaba makeya cyane. Ni ukuvuga ko baziguze bavuga yuko atari zo gutwara abantu n'ibintu baca bariha ayo makeya cyane, mugabo bariko baratwara abantu n'ibintu. Ahubwo twibaza yuko bazonakurikiranwa bakabanza bagasubiza leta amafaranga batayirishe muri ico kiringo cose. Kuko baramaze kubonwa muri uwo rusasuma twagize. Izo modoka izo ngendeshwa zagiye kuba nyinshi cyane kubera twasanze abahora batwara abantu n'ibintu bose baciye bazizana bavuga yuko ari izo bari baguze kugira ngo batemberemo. Nico gituma rero ubu ikiriko kirakogwa bafatiye kuri ico cegeranyo ca kabiri bariko bararaba neza ingendeshwa ariyo imwe ku yindi bamenye ivyayo, hanyuma ingingo zibereze ziheze zice zifatwa. Uwo bazosanga ariyo maguru yiwe, uwo bazosanga yari yandikiwe n'umuganga wakategerezwa kugira ko kwinonora imitsi, bazoheza barabe yuko bomuronderera ahantu ibibanza ashobora gutemberamwo, hanyuma abo bandi nabo baciye bakwegera ko ivyabo nabo nyene bafatirwa ingingo zibereye. Ikibazo co kongereza hari habujijwe gushikwa uno munsi ijya ngingo ifatwa mwese mwarabibonye ko yagarukanye amahoro n'umutekano. Ico rero kuongereza kuhagabanya murumva yuko coba kije gusubiza inyuma iyo nyungu y'amahoro n'umutekano yabonetse. Murakoze. Tuje mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Renine yabajije ati amakontra mashasha y'amasosiyete yacukura ubutare yobageze. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasosiyete. Ego murakoze. Nitwa Leonidas Ndayigaya, ndi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Bamenyesha amakuru wa Renine yabajije ati amasezerano mashasha yo gucukura ubutare yoba ageze hehe bimeze gute? Nagomba kumubwira yuko nk'uko nawe yagiye abikurikirana amategeko yarahari mu gisata c'ubutare, yari amategeko n'ukuri adaha inyungu igihugu n'abene igihugu. Ivyo sagiseshwa rumuri singahe iwacu gusa mbere ni nka hose muri Afrika, inyungu y'abacukura ubutare yaja mu mino yabo gusa. Ari najo gituma rero leta yacifata ingingo yuko ayo mategeko ahinduka, bigatuma rero n'amasezerano yoyisunga aca ahinduka. Uno munsi turiko turavugana amategeko twarayize bushasha yotuma haba ya masezerano bita ganyaganya, atanga inyungu kuri bene gucukura, atanga inyungu no ku Barundi, kugira ngo itunga kama ryacu Imana twihereye natwe ritugira akamaro. Mukamusanzwe munazi yuko no muri wa mugambi w'iterambere ry'igihugu wa 2018 2027 ubutare ari gisata kiduha umwizero yuko co dufasha kw'igihugu gitera imbere. Ayo mategeko rero ni n'amashikanganje amaze kuyiga iraduterera
izo nterano turiko turazishiramwo kugira ngo asubire mu nama hanyuma yemezwe amasezerano rero ayakomoka ko ajeho abemeye bagwizatunga bemeye kuza bisunga ayo masezerano baze dukorane naho novuga nti uno munsi bimeze neza muri uwo mwanya nyene amakoperative amwe acukura zahabu ejo bundi umushikanje hasoze itegeko nshikiranganji ry'umushikiranganji ajejwe amazi meza amasoko y'inguvu n'ubutare n'agataka ingingo ibaho uruhusha gutangura gukora kubera ry'amakoperative mato mato abo nabo bagasinya amasezerano y'uko mu kigega ca leta bazotanga 30% y'inyungu zabo inyungu babaronse nawe mutakimbajije reka nje ndakigira ko hari kijanye n'ico mwumvise kiraba ryashira hamwe cyemeza ko rizoza gucukura ubutare bwa nikeli rikavuga yuko mu mezi abiri ritanga miliyoni $500 z'amadolari mu kigega ca leta ryashira hamwe hari utuntu tumwe mu nzandiko twagiye twongerwamwo basanze muri memorandum bari bateye ku mukono ari bitari bikwiye neza barabishiramo bongera gusaba ikindi kiringo ayo masezerano azohera rero mashasha ku 2009 z'ukwezi nyene dusanzwe turimo amahera y'ingwati yasabwa yo ageze he niyo mvuga niyo mafaranga y'ingwati miliyoni $500 uko ibintu biko biragenda tubonye abahinga bazanye twenge tuko turakorana aya mango asigaye indwi zibiri nta kintu kimwe kigaragaza yuko ayo mafaranga batazoyatanga batatanze naho nta kundi tuzohorotera abandi sinzi ko noca ndongera akanya ko kubandanya ikindi kibazo cajwe n'umumenyesha makuru oya reka tubanze tubatse ikibazo gikurikirane nine yabajije murakoze yabajije ati mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta tibarugaye amabiro de change ariko amadolari naho bavuga ko bazoyatora muri berbe n'ubu ntaboneka tihabuze iki kugira ngo abo bantu batume bahabwa uruhusha basubire gukora murakoze nitwa Rahisa Dushime nk'abantu umuvugizi ubushikiranganje bujejwe ikiga ca leta iyugagwa ry'amazu yarajejwe kudandaza amafaranga y'imvamahanga n'ingingo ya leta kuko hari hagahaze hama kukijanye n'ingene hari ibura ry'amafaranga mvamahanga ku badandaza murabizi kuko inkono twaruramwo n'imwe amafaranga mvamahanga murazi yava amafaranga mvamahanga kugira yinjire mu gihugu n'umwimbu uba washowe hanze y'igihugu umwimbu dushora muri kino gihe ni muke kugira ngo ushobore kutuzanira amafaranga mvamahanga ariko no chance aba n'umuvugizi w'ibanki nkuru arashobora no kunyunganira yego nyimba ari ngaha nabungane ego murakoze kumpa ijambo kuri ico kibazo cerekeye amashirahamwe avunja amafaranga cyangwa amahera ico kibazo caravuzwe kenshi cyane ayo mashirahamwe yahagaritswe ku ngingo ya leta hamwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu bivanye nuko twasanze akora atisunga amategeko azigenga muri ico gihe rero yarahagaritswe mugabo muri igihe naho turiko turiga ingene byoshoboka yuko ayo mashirahamwe asubira agakora umva ngo biriko birigwa kuko twasanze kuyahana bigoye yose hamwe tuteka rero tuzihagarike zose hamwe rero biriko birigwa kugira ngo turabe yuko bikenewe
zosubira zikugururwa. Mwobaha umwizero ngana gute na cyane cyane yuko hariho abandi bakorera mu gifuri kandi biboneka ko koko bariko barakora kandi bagaca batanga ayo mafaranga ku giciro kivuna? Abo rero bakorera mu gifuri nimba bariho ntabyo no kwemeza nk'userukira banki nkuru y'igihugu, kuko banki nkuru y'igihugu dukorana n'abemewe n'amategeko gukora. Rero nimba bahari ntabyo no kwemeza. Nimba bahari rero naho no kuvuga yuko ubushikiranganje ubujejwe umutekano bwokora akazi kabwo kuko abo bantu bari mu makosa. Murakoze tukira hagene mu kigega ca leta ubitwara ino yabajije ikijanye na budget programme aho amahera yose ategerezwa kwegeranywa ni banki nkuru BRB ati ntimubona ko hariho ibikorwa bimwe bimwe bishobora gucegwa? Murakoze. Izina ryanje ni Rahisa Dushime nkaba ndamuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ca leta. Ijya ngingo yo kugara amakonte y'ibisata bitandukanye vya leta, amakonte ari mu mabanki y'ubudandaji, ni ingingo nziza ya leta muri ya ntumbero yo kwegeraniza ubutunzi hamwe mu kigega kimwe kugira amafaranga akoreshwe avuye mu kigega kimwe. Ariko kandi ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikirakoresha uyu mwaka irabitomora neza. Nuko dukoresha amafaranga hisunze ibikorwa bizoranguka. Rero ibisata byose byarerekanye integuro y'ibikorwa n'uburyo bizotwara. Gisata cyose cyarerekanye uko ibikorwa bizoranguka n'amafaranga azokoreshwa. Kubijanye n'ivyo yitse ama urgence n'ibikorwa ngira biza vyihuta, ibisata bizoronswa uburyo, ariko kugira ico gisata kizoronswe ubundi buryo mu kindi kiringo nuko kizoba cerekanye ibikorwa vyaranguwe kandi biboneka neza. Murakoze. Kuri ico nyene murasaba ko uburyo bwose bwotozwa n'ikigo OBR. Uno munsi abahora bagira nk'amarukuvurema mu maservice atandukanye bizokorwa na OBR canke bizokorwa nayo maservice nyene amahera bayatangiye kuri iyo banki ya BRB? Larissa narimbajije nti mbega uno munsi ko musaba ko ikigo OBR arico gitoza amahera yose? Murakoze. Ikigo OBR cyo cemerewe gutoza amafaranga no mwibwiriza rigenga amafaranga leta ikirakoresha birimo. Nukuvuga nk'abafise ama service commercial n'abakozi ba OBR bazoza gutoza amafaranga, nico kibazo shaka kumenya. Reka nkumbure dufashanye kuko ikigo OBR nico gikukira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Nitwa Staninge Ndakumana mvugira ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Nkuko mubizi kuri ico kibazo ngira ngo muramaze kubona inzego zitandukanye canke novuga nti ama service atandukanye. Dufate nk'akarorero nk'ama conformité y'ama diplôme ugiye muri ministère ya education canke ugiye muri ministère ya education ubushikiranganje bw'indero canke aba bagomba guca nk'ibiti bakaja mu bushikiranganje bw'ibidukikije barababwira ati genda urihe kuni nimero ya konte naka hanyuma uzana igitansi ca OBR. Rero nubwo buryo niko bizogenda niko bimeze. Aba bene wacu mu bisata bitandukanye bazobwira umuntu asagiye gusaba canke agiye gusaba service nimba ari muri RTNB asavye ati akeneye public reportage canke communique agenda rihe kuri nimero ya konte bamurangiye hanyuma aze atange igitansi ca OBR. Ayo mafaranga rero yegeranwe n'ikigo kijejwe gutanga gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi OBR. Uko niko bizokorwa niko bitegekanijwe. Murakoze. Nukuvuga ko nk'umuntu yarafitiye ideni ishira hamwe kanaka mukuriha bazomwereka ikonte yo muri BRB ashira canke ya OBR? Amakonte yose ni mu kigega ca leta ari muri OBR. Ayo makonte twita ya OBR ari na ikigega ca leta ari muri BRB ni banki y'igihugu. Ikigo OBR ni kigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi akacaja mu kigega ca leta muri BRB. Nibaza rero uko gushika ubu yuko atangorane kandi nta kibazo biratera kandi n'ibindi bizogenda neza cyane.
mbega ikigo mbere kirafise ubwo bubasha cyo gutororokanya ayo mahera yose aha ni mu gihe umukuru w'igihugu yari yatanze amezi 3 kugira ngo mushobore gukoresha mu kigo cyose mu buhinga bwa none uno munsi bigeze niryo hangiro ikigo OBR usomye neza itegeko rigenga ikigo OBR gifise iyo mission novuga nti nyamukuru yo kwegeranya uburyo bwose kugira bushikanwe mu kigo bushikanwe mu kigega ca leta niryo hangiro nyamukuru ikigo OBR cahawe n'igihugu kwegeranya uburyo bwose kugira bushike mu kigega ca leta kuri iki kibazo muciye mugira ko muti mbega ikigo OBR kirafise ubwo bushobozi bwose ikigo OBR kirafise ubwo bushobozi bwose muvuze muti ihangiro ryerekana kwegeranya ayo makori n'amatagisi ku buryo bwa none ku buryo ata novuga nti ibihengeri atayaca hampande kubera nkumbure umuntu yayegeranije akayamarana iminsi n'imisi ubwo buryo burahari kuko ufatiye nka bwa buryo bwa none nyine icubahiro umukuru w'igihugu yavuga yuko butegerezwa kuba bwashizweho ubu unye ibitegekanwa byose mu kigo OBR byaragiyeho amategeko arahari umugwi w'abahinga mu kigo OBR urahari logiciel irahari ikigo OBR ngira ni mwebwe nyene mudufasha amenyesha makuru gutanga amatangazo kubatanga kori bose kugira ngo bazane uburyo bwabo baze babushire ku buryo bw'ikigo OBR no kuvuga interconnection hagati y'umutanga kori umudandaza hamwe n'ikigo OBR gutyo byose bice bigenda neza murakoze ego hari nabibaza bati iyi ngingo yo kwegeranya amahera kuri konti imwe ya leta itandukanye na politike ya leta yo kwegereza ubutegetsi abene igihugu mu gihe abantu bose bazotonda ahantu hamwe n'uvuye kure akarinda gutonda muri BRB bega mwebwe mubibona gute mwobaho muriza gute mu kigo OBR ico dusaba hariho mu ntumbero yo kwegereza novuga imirimo abene igihugu no kuriha ku buryo bwa none hariho kuriha ku buryo novuga nti bwa none ngurukana bumenyi naha nyene novuga nti hariho amatangazo menshi amazimisi ducisha ku maradiyo n'amateleviziyo tubwira abanyagihugu yuko bokoresha rimikashe kokash mu kuriha aho bari hose gutyo bashobore gutunganirizwa neza nibaza yuko iyi ngingo ntitandukanye na gatoya n'ukorohereza abene gihugu ahubwo ni magiriranire usanga umwimbu wose ushitse ahantu hamwe gutyo ugashobora kuboneka neza murakoze kibazo cyanyuma kuri ico kibazo nyene hari abibaza bati amashirahamwe atandukanye yahora afise amafaranga mu mabanki y'ubudandaji uno munsi amahera yose azokugwayo yegerezwe ibanki nkuru y'igihugu ntimubona ko ayo mabanki ashobora guhomba sindavyibaza twe ndiko ndavugira ikigo OBR sindavyibaza kuko ufashe nk'aya mazi ukayakura ngaho ukayajana uko nyene ukayashira ahandi ntahinduka ntaca acika ikiziba atawayononye nibaza yuko gushika ngaho onye atangorane igikuru nuko ayo mafaranga akuweho ajanwa neza agashikanwa aho handi ni kibazo ca déplacement ababivuga bafatira ku kuntu ayo mabanki y'ubudandaji ariyo yahora atanga nk'amakredi ku bantu akoresheje n'amahera ayo masosiyete yaba yabitse muri banki zabo mubona bizosubira kuborohera ngira ngo abo mu mabanki bogira ico babivuze ko ngira nka BRB dusanzwe dukorana sinzi sinahura neza ikibazo murakoze umuvugizi w'ibanki nkuru y'igihugu yoduha umuco amabanki commercial yahora akoresha amahera y'abanywanyi babo harimo amashirahamwe uno munsi basabwe gukura ayo mahera yose bakayajana mu banki nkuru BRB ubwo ntimubona ko akazi k'amabanki y'ubudandaji gashobora guhagarara mu gihe atamahera menshi bazoba bagisigaranye kuko bakoresha y'abakiriya babo murakoze kunsubiza ijambo ico gikorwa si cuno munsi gusa catanguye haraheze nk'imyaka ishika nko kuri 5 kandi gushika uno munsi nta kirapfa
amabanki ntiyidoga kuko iyo akeneye aya mahera y'amadevize arayasaba mu banki nkuru y'igihugu ikabyiga, hanyuma ubonye uyakwiye kuyahabwa akayahabwa bivanye n'icyo ayaronderera. Murakoze. Murakoze, reka tuje ku kibazo gicashikirijwe na Claude aho yabajije mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ati mbega ibijanye na politike salariale bizokorwa gute na cane ku mashirahamwe yigenga aho ibintu bijanye no guharura ubuzi buhabwa amanota bisa n'ibitarakorwa. Murakoze, nitwa Nizigimana Marie Rosette nkabandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Mbanze nshimire umumenyeshamakuru Claude wo kuri radio nkuru y'igihugu yabajije iki kibazo kijanye n'integuro y'itegeko bijanye n'imishahara, kuko biraboneka neza uravye ibibazo bibiri yabajije yarakurikiranye neza integuro y'iyo tegeko. Rero nk'uko yabivuze harateguwe kandi harongera haremezwa n'inama nshikiranganji itegeko rishasha rijanye n'itunganywa ry'imishahara ku bakozi ba leta bakorera muri iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko yabivuze harateguwe harigwa kongera harashigwaho intonde z'ubuzi bwose bushobora kuboneka ngaha muri iki gihugu. Ubwo buzi bumaze gutororokanywa hariho ubwashizwe hamwe kuko busanzwe bukora ibikorwa bimwe, ari nacyo gituma bumaze gushyirwa hamwe haciye haba mufashe mu nkundire nitize igifaransa haciye haba icyo twise emploi type, bisigura ko ari ubuzi busanzwe bukora bisa. Nk'uko yabivuze kandi izo emploi type zarahawe amanota, bisigura yuko intebe zose z'akazi ziri ngaho muri iki gihugu zahawe amanota bijanye ufatiye ku vyo bakora kandi ufatiye no ku rupapuro mpamyabushobozi rugutuma uja kwicara muri iyo ntebe. Rero hamaze guhabwa amanota ubwo buzi bwose buri muri iki gihugu, ni ukuvuga yuko haba hasigaye yuko ushiramwo umukozi. Aha tuvyumve neza, ntihahawe amanota umukozi, hahawe amanota intebe uwo mukozi yicaramo. Bisigura yuko umukozi aza kwicara mu ntebe isanzwe ihawe amanota. Muribuka yuko mbere hahimirijwe nuko abakozi bose ba leta mbere n'abakora mu mashirahamwe yegukira leta berekana neza icyo umukozi wese akora. Hajya ntivyari ivyo imfagusa, bisigura ko twari ko turitegurira iyo politike ijanye n'imishahara. Rero ubu abakozi ba leta bamwe bagengwa n'itegeko twita statut général des fonctionnaires, bamwe bose barashizwe muri ivyo bibanza, muri izo emploi type uravye ico umukozi wese akora. Rero ubu hasigaye yuko ayo mashirahamwe yigenga mugabo akoresha amahera ya leta nayo yisunga iryo tegeko. Ico nobabwira nuko haba iyo tegeko rijanye n'imishahara, haba n'amategeko mperekeza yose yaramaze kwigwa n'inama shikiranganje, hakaba hasigaye yuko ashigwako umukono. Ico nobabwira rero nuko botenyenya ayo mategeko agashigwako umukono, gutyo bagashobora kuyisunga hariho icanditse. Nayo ubuya ico umushikiranganje yabahamagariye nuko bo kwitegura naho nukuvuga witegura no ku mutima, ukamenya yuko ukaburitegura yuko bijanye n'amategeko agenga ishirahamwe canke rinaka ritegerezwa kuzokwisunga iryo tegeko rijanye n'imishahara ya leta. Ico nosigura kandi ico nosigurira abariko baratwumviriza mbere no mu menyeshamakuru ni cyane akarusho ko abakozi bari basanzwe bahembwa, mbega akarusho rizanye n'aka. Mvuze mu majambo make nuko nta mukozi azosubira kuzararangaguzwa ngo jewe ngo mpindurira ngende gukora hariya ngo canke mpindurira ngende gukora hariya mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Kubera iki? Umukozi wese azoba mu mushahara wiwe harimwo ikijanye n'ico akora. Bisigura rero ntushobora kuja kuraba ngo jewe mpemba ngo nk'umushikiranganje ngo nk'umukozi akora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo canke ngo
nk'umusirikare ngo canke nk'umucamanza kandi atari ico ukora. Rero iri tegeko rije gutekanya abakozi bicare ku kazi bakore batariko barangaguzwa, kandi burya nitije igifaransa na administration publique ikiba stable igatekana kuko abakozi nabo baba batekanye. Murakoze. Aho nyene hariho abafise impamyabushobozi za licence ya agrégé bashobora kuba bafatwa kumwe n'abafise baccalauréat ya gatatu, bo babona kumengo bariko bararenganywa, bo muraheza mukababwira iki? Nkuko nabisiguye, hariho abafise baccalauréat agrégé na baccalauréat ya gatatu, bose bakora muri poste fondamentale. Ni ukuvuga abakozi bose bakora muri poste fondamentale, murumva ni emploi type isa imwe. Ni ukuvuga ayo mahera ajanye n'ico nkora, yaba mu baccalauréat agrégé cyangwa mu baccalauréat wa gatatu, baca bahembwamwe kuko bakora bimwe, bose bigisha muri poste fondamentale. Mugabo uwo mu baccalauréat agrégé hariho ico aca murusha kuri salaire de base, aca murusha kubijanye n'impamyabushobozi. Ni ukuvuga ntibaheza ngo bahembwe amwe umushahara wose, mugabo bijanye n'ico akora bose bakora bimwe. Abakozi bakora mu mashirahamwe yigenga canke akoresha imitahe ya leta, amanota yabo ajanye n'akazi bakora yaramaze gutangwa canke bizokorwa mu nyuma? Erega ayo manota ntahabwa abo bakozi nkuko nabisiguye, ahabwa emploi type. Mu ayo mashirahamwe rero akoresha umutahe wa leta, nibagerageza kwisunga iryo tegeko rijanye n'ibishahara, bazoraba yuko emploi type zisanzwe zihari nabo nyene zirimwo, bace bagisunga bijanye n'amanota aza yarahawe ayo emploi type. Murakoze. Yabajije kandi kijanye na déblocage ya carrière, ati bizokorwa gute? Ego murakoze. Kandi nivyo nkuko yabivuze, hariho itegeko nshikiranganji riherutse kwigwa kandi riryongera riremezwa n'inama nshikiranganji rijanye no kuduza amapete abakozi ba leta bagengwa na rya tegeko statut général des fonctionnaires uhereye mu mwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka turimwo. Ivyo byafashwe byisunze kubera ko muribuka yuko hari harahagaritswe amanari guhera muri uwo mwaka wa 2016. Ariko rero tuvyihweje, umukozi ntategerezwa guhagarikwa ukuduzwa kw'amapeti kubera yabandanije ahabwa amanota ajanye n'akazi yakoze. Rero twariyumviye turasaba yuko boshiraho iryo tegeko rituma amapete y'uwo mukozi aduga. Ntibisigura yuko tumuhaye amahera mw'iyo myaka, ariko amapete araduga ku buryo bw'uko nitwagera guhemba abakozi ba leta twisunze iyi politike nshasha y'imishahara, aca ahemberwa ku mapete yarashitseko. Murumva twadugije amanota gushika ubu, ni ukuvuga aca ahemberwa kuri amanota yaragezeko, kandi biramudugiriza n'agashahara kubera nimba wahemberwa ku ipete ritoyi ucika ubu baca uturaba amahera wategeza guhembwa uravye ayo mapete washitseko. Rero nuko bizokorwa, nukuduza amapete gusa, ariko amahera ntayo bazoronka kubera ivyo ntivyo kunda, kandi noneho twaramaze kubirengana. Ego, ikindi kibazo kijanye n'akazi nyene, ariko je ndagitumbereza ku muvugizi wa leta. Hari abakoresha bigenga na cyane cyane rero ugasanga bariko bakoresha abakorana bushake canke bakabaha intica ntikize. Mbega leta hari ico itegekanya kuri abo bakoresha bigenga, usanga abo bariko barinjiriza amafaranga mugabo abo bakoresha nabo ataco bahanoba? Mu bisanzwe intumbero ifata abarundi bose. Iyo rero bamaze gutanga intumbero yaba wo muri leta cyangwa wikorera utwiwe, ndabyitwa nk'uko bivuze, intumbero y'igihugu nta numwe isiga inyuma. Sinzi ko nyumva bishaka kuvuga iki? Nk'uko bategekanije iharugwa rishasha ry'imishahara nitegekaniriza kazoza abakozi, intumbero leta yafashe ifata abakozi ba leta n'abikorera ibyabo. Mvuze neza intumbero, mugabo ashobora kuba badahemba yangana, ico kirashoboka.
hari abo usanga bakoresheje abantu abakoranabushake imyaka n'iyindi gahera. Ivyo bivana n'ubwoko bwa kontra sengeri kontra amasezerano. Hari gara amasezerano yo gukora ku munsi hari amasezerano y'imyaka kanaka, hari n'amasezerano atavuga imyaka muzokorana. Muri ico gihe naco nakazi kumwumvikano mu gihe umukoresha kanaka kubwiye ati je uraza unkorera iki kintu uzonkorera twumvikanye uku nuku ni nkuko nabafise umurima ni gipimo dushe kumvikana ukawukorera rimwe wose tugapatana cyangwa dushaka kumvikana ko uzurakora ku munsi nkaguhemba ku munsi. Ivyo rero bizovana n'ingene amasezerano y'akazi ategekanijwe. Nizera ko tuzovyinjiramo ngaho ntitwobiheza, ariko intumbero nyamukuru y'ukuntu bazoharura imishahara ni imwe ku gihugu cyose. Murakoze. Mu minota 5 tuja dutangura guha ijambo abene gihugu bari hano ku kibuga. Muri kano kanya reka twibutse abaza gukoresha amatelefoni, telefone baza gukoresha ni 77 71 94 67 na 77 71 94 68. Imbere rero yuko tuwakira abene gihugu, reka tuwakire umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ku kibazo yabajijwe na Claude cyo ko igihugu cy'u Rwanda cyo rungika bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 aho imibonano igeze. Murakoze. Nitwa Niyubahwe Ines Sonia, nkaba mvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire mu ntara makungu no gufashanya mu iterambere. Claude Nshimirimana yabajije aho igikorwa cyo gutahukana abantu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bahungiye mu Rwanda cyo bakigeze. Twomenyesha twumviriza yuko ico gikorwa kiramaze kugira intambwe, kuko ku mpande zose indongozi z'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda hari ivyo ziriko zirakora. Nk'ubu ndabahaye akarorero, hariho ingendo zitandukanye zagiye zigirwa n'indongozi z'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda, canke indongozi z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ku nzego zitandukanye nk'iz'ubutungane, iz'umutekano n'izindi nzego, kugira ngo bashobore kuza kuganira barabe ingene ico gikorwa cokorwa. Ubu amakuru aheruka nuko hariho intumwa idasanzwe yarungitswe na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaje ngaha kuraba nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, inyuma yuko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarungitse nawe nyene intumwa idasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko ku mpande zompi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twomenyesha rero abatwumviriza yuko hari icizere, turavye ibiko birakorwa n'indongozi zikuru, hari icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu, maze imigendanire yatose kayibere kayaga ikongera ikagenda neza. Murakoze. Muri kano kanya umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe urwandiko abarundi baba mu Bibirigi bandikiye umukuru w'igihugu ati mbega umukuru w'igihugu yabarabonye ikopi aruvuga kwiki? Murakoze cyane. Wabaje kibazo yavuze ngo n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Nashaka kubamenyesha yuko iyo mvugo mu Burundi itakirwa neza, kuko sinibaza ko hariho abanyapolitike baba bafise intumbero yo gukora ibintu bitateza imbere abene igihugu. Nibaza ko nabo bantu bandikiye ikete nyir'icubahiro Uhuru Kenyatta atari umugambwe wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ico novuga nuko mu gihugu cy'u Burundi imigambwe ihari ibanye neza kandi ikora ibiteza imbere igihugu. Muramaze kubibona yuko barino imigambwe iri mu nzego z'igihugu zitandukanye. Tukanashimira n'abajejwe imigambwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ihuriro ry'imigambwe ku forum de parti politique ku bikorwa bibereye bakora kugira ngo imigambwe ibandanye itera imbere. Kandi rero nibaza yuko hari nk'umugambwe w'u Burundi uriko ugira ico usaba mu bijanye n'uburongozi. Nibaza ko umuntu bo kwandikira atobara umukuru w'igihugu kindi kitari Burundi. Ndibaza rero yuko iyo ngendo yuko kugira ngo umuntu ashike ku butegetsi aciye mu biganiro twararenze cyane, ahubwo nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze begere ubushikiranganje
bubijejwe basabe ahasigaye. Murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe. Nayo bundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe. Ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi, kandi n'ubu munota murabona ko turi mu biganiro. Murakoze. Dusabe bagenzi bacu bariko baradufasha kwegeranya bene gihugu babegereze mikro imbere. Rero yuko biyegeranya, Caritas yabajije ikibazo kijanye n'uruhusha rwohabwa aborozi n'abashaka kubaga inka ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Sinzi ico bavuga kuri ubwo ruhusha. Umuvugizi w'ubushikiranganje. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Ndikumasabo Clement, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Hari ikibazo cyabajijwe mumenyesha makuru kubijanye n'uyu munsi mukuru w'abayisilamu, aho bashoboye kuronswa ruhusha rwo kubaga ibitungwa. Kabaza ati none ku bandi bobo ubwo ruhusha ntigoshobora gutangwa kugira ngo nabo nyeshire kuborohera. Akongera kandi akavuga ati mbega none ati abayangayanga bobo ntivyoshoboka yuko nabo nyene bashobora kuronka akajya gusura kubaga ibitungwa canke bashobora kwikenura muri canke na kiriya tibobo ntaco kuba kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka uburenganzira bwo kudandaza ibitungwa. Iki kibazo rero cyo no menyesha abariko baratwumviriza nuko uruhusha rwatanzwe n'uruhusha rudasanzwe rwahawe umuryango w'Abayisilamu kugira ngo bashobore gukora uwo munsi mukuru wabo. Ngira murazi neza yuko igihugu cashize Imana imbere, igihugu cacu cashize Imana imbere, kandi biri no mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Hanyuma ku Bayisilamu nabo ku kwemera kwabo barabisavye, kuko muri uko kwemera kwabo baravuga bati harakeneye yuko tubaga ibitungwa. Aruke ntitugaruke mwido nido, basavye bati abandi bavyipfuza urwo ruhusha barashobora kuruhaha. Niho ngira nshike. Hanyuma rero uruhusha rwaramaze gutangwa kandi vyagenze neza. Ku bandi nabo bavuga bati turakeneye yuko dutanga duronswa urwo ruhusha, icyo twabwira nuko boshishikara ahubwo kubahiriza ingingo zagiye zifatwa kuri iki kibazo kijanye n'inyonko yo mu kiyaya ca Rift. Izo ngingo rero zafashwe ku neza ya twese kugira ngo dushobore kwikingira, tongere kandi dushobore no gukingira ibitungwa. Murakoze. Murakoze. Subire nibutse abariko baradufasha kwegeranya abene gihugu bafite ibibazo, abo bumva bafite ibibazo byabo baberekeze ku bahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu. Timikije umwambaro wa Bankobu atwiba aduha amasheke sans provision, atwiba turi umugwi w'abantu benshi cyane, abo twashoboye gutororokanya tukaba tugeze ku miliyoni hafi 200 y'abibwe. Uwo mukenyezi twaragiye mu byo kwitwara, turaja mu butungane kugira ngo turabe ko bashobora kudutunganiriza, ariko igihe cyose twagiye mu butungane baca bamurekura. Haca hava itegeko rivuye hejuru mu batwara amaparke, bagaca bavuga ati uwo muntu narekugwe. Ubwa mbere twamwitwariye muri parke ya Cour Penale hariya kwa Giswaswa, hageze ko afungwa hacaza itegeko rivuga ngo uwo muntu ni mumurekure. Turasubira kandi turaja hamwe, turamutwara mu gipolisi muri peji, igipolisi banja kubahwa, barabidukorera neza, dossier irakogwa neza, arafungwa indwi agiye